mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mu wese aherereye kuri mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure Media Burundi cyane cyane mwebwe bakunze b'ikiganiro mvura muganga. Ndabaramutse nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro cuno munsi. Kuba twumvise ibya mbere ikiganiro mvura muganga ni ikiganiro kibaganirira ku bijyanye n'amagara y'abantu. Muti none uno munsi tuzakuganira kuki? Mu kiganiro mvura muganga cuno munsi tuzakuganira kuri infection. Mbega izo infection ziri ubwoko bungahe, zitandukaniye kuki, zandukira bigenze gute? Umuntu akibaza utubazo twinshi kubijanye na infection. Kugira ngo rero turonke umuco ukwiye kuri ivyo bibazo vyose, twaciye twegera muganga Miburo Antoine, umushakashatsi akaba n'umwigisha wa kaminuza mu gisata ca infectiologie tropicale mu rurimi rw'igifaransa, kugira ngo adusigurire ibitari bike kubijanye na infection. Akaba akorera kuri centre de santé rimwe Cibitoki nimero 101. Atangura atwidondora. Musanze je ni Miburo Antoine, nize byinshi hanze, nize infectiologie tropicale. Iyo nize ndafise ndi enseignant chercheur en infectiologie. Twatanguye tumubaza tuti infection ziri ubwoko bungahe, zirangwa n'iki, zitandukaniye kuki? Infection iri ubwoko butanu. Hariyo infection bactérienne, hanyuma hariyo infection virale, hariyo infection parasitaire, hariyo infection mycosique. N'ubu turiko turagira ubushakashatsi muri infection à prion kiracyayishaje. N'udukoko tusana virus mugabo turi dutoya kusumba virus, naho nyene tuko turica abantu. Yego n'ubushakashatsi turimo. Hariyo infection y'ubwoko butanu, yose ifise microbe nyinshi. Ubuze infection bactérienne ni nyinshi, amabactérie ni menshi. Parasitaire ni nyinshi, bitangura kuri malaria gushika muri ascaridiose, mascaris. Mycosique ni nyinshi, mycose ni ubwoko bwinshi. Nuvuga yuko ni ibintu byinshi, umaze kuvuga infection uvuze ibintu byinshi. Ubwoko bwa microbe mengo n'isi yose. Nous faisons par exemple infection urinaire. Donc infection bactérienne. Bactérie ni nyinshi. Utangura kuri donc imikrobe yose ifata mu gihimba bayita tropisme. Badamu maze kuvuga infection urinaire. Uri infection rero kuzazi yuko ngaha imikrobe ya mbere ndosangaho ni bayita nduze colibacille. D'accord? Ubye ba Escherichia coli niyo ya mbere. Tukapanga ya kabiri yashaka kuba streptocoque ou gonocoque ikabandanya. Infection génitale usanga nyene ubwoko bwa mbere tusanga cyane cyane usanga ni gonocoque. Ugasanga hariyo ni byinshi, hariyo na treponème, hariyo na virus zirajamo, papillomavirus humain, herpes genital biragenda. Umaze kuvuga infection urinaire nkuvuga ikintu nk'Uburundi bwose, ubavura abarundi bose bishoboka. Ifo kumenya ninde agwaye iki ukamuvura neza. C'est la précision iyo ivyo musaza tugura infection urinaire hoho tutangura ya mbere. Infection génitale tutangura ya mbere cyanga hariyo vulve, ikimba kiri hanze donc ku mugore. Hariyo ikintu bagita vulvite, infection ya vulve. Harimo ma grande lèvre na petite lèvre ni hanze. Harimo vaginite, hariyo kubwinjiriro bw'igitsina gore ikapimba, bayita infection ya vagin. Ugashika muri cole ukaraba, hariyo ikintu bita cervicite, inashaka kuvura infection ya cole. Bikinjira bikashika mu gitereko bayita endométrite. Sivyo? Ikafata mu nyama ya matrice bakita metrite. Ikagenda mu matrompe bayita salpingite. Ikashika muri ovaire bayita ovarite. Ibaze kuva hanze gusa gushika muri ovaire ufise ingwara hafi 10. Utaravye uvumvara ngo infection urogénitale, uvura ng'umuntu atazi byo kuravura. Uvure utazi byo kuravura nduvura. C'est pas ça? Mais hanyuma birashobora no kuduga mu maraso bikakwira umubiri wose. Mugore afyari hantu hari mikorobe iduga gutyo igazika akagira gushikaho bimaze gukwira mu mubiri hose bakayita infection
puerperal yinjiye mu gitsina gore igakwira mu maraso mu mubiri hose yasoza n'igihute mu bwongo akabata accès du cerveau. Donc bisanzwe infection yica abantu mu 90%. Zana ingaruka mbi nyinshi. Urumva mu gihimba cyonyine tufate infection urinaire. Turafata hariho urethritis. Hano muko yosohoke. Hariya turi umugabo n'umugore turagenda hamwe. Igagenda igashika ku mugore ikazana cystite. Infection no ku mugabo yashaza cystite. Mugabo hariyo mugabo afite inzira zibiri. Hayo kinjira mu mbuto. Kasika hantu bita prostate. Karazana kintu bita prostatite. Niyo ndango yo kupimba ya prostate gushikaho izana cancer. Hanyuma hariyo epididymite. Arashika ka glande kari ya testicule kazana epididymite, infection epididymite. Niyo utangura umugabo no gucyuba bikamunanira. Hanyuma igashika muri donc orchite, infection ya testicule. Imbuto ziragabanuka. Ubugumba buraza. Umugore nuko nyene. Imaze gushika mu trompe amagi ndirengana iriki. Akazana sterilité secondaire. No mumaze kuvuga infection gusa mu gihimba kimwe ni gitabo cyuzuye. Mbona ko igihimba cyo gifise igihimba parti par parti kigwara ihangamira umuntu. Hanyuma wumvise ko wiyagaza. C'est pas infection urinaire. Ni microbe iza iseseka muri vagin. Igasigara hanze. Ukatengura kwiyagaza. Urashobora iyo microbe ndi ituma wiyagaza mugabo aya mazi iseseka irazana ma champignon. Utengura kwiyagaza secondaire y'infection génitale. Utanga infection imwe génitale ikwega yindi. Cyangwa iravyura yasanzemo parce que mu gitsina par exemple gabo cyangwa igitsina gore harimo toujours des infections communautaires. Hagati ya par exemple y'igitsina gore ni inyuma hariyo espace bita nduze périnée. Microbe iba iradugamo iyo bakunda kuvuga ko yavuye kuri wese ikakurikira organe génital igaza kuhakoloniza. Uvuga par exemple les coli bacilles les Escherichia coli. Hanyuma ugasanga ni microbe hanze des infections sexuelles. Ya mbere kuzana ubugumba ni Chlamydia trachomatis. Iraduga utana kimwe wumva usanga gusa na trompe yazib. Sinsam nagiye ku mugabo ndusama. Kusa dukoko tugiye buke turaziba ne kimenyetso cyayo. Turagenda gusiba trompe gusa. Ku mugabo turagenda buke tujya kuri prostate tugatsinga imizi. On appelle ça en français les pili résistants. Hanyuma prostate tangura kuvyemba. Tange makano deferata tugo tuzana amazi muri gitsina gore turaziba. Ku mugore yumvise ikimenyetso cya mbere. Ni kuvuga imaze imyaka amezi 6 cyangwa imyaka 20. Ku mugabo tugo twita Chlamydia trachomatis. Turinjira atakiyumvira afise. Ya mbere prostatite, infection ya prostate. Akayigumana amaze kuba afite imyaka 40-50 prostate igavyimba. Igatangura kunanirwa no gusoba. Imaze imyaka 40. Imagine ufise imyaka 18. Utanga kuze bitsina. Wumvise ikimenyesho kikuhangamiye mu myaka 50. Iyi infection imaze imyaka ingahe? Ehumbi ukuregenda nakimenyesho ifise. Niko nyene gakoko karahangamiye abantu benshi. Kandi nikavugwa n'imiti yariyo yose. Karazana bugumba hakirigaye. Donc umugore harikiye urashobora amazi yakumaseseka. Aranegeze. Hanyuma infection kuma ibyarana igaguya hose. Azoza gusanga gusa tinjara cyangwa ikibyimba bamubaze ikibyimba gihute. Ibaze bagufaza igihita kwihute muri trompe. Cyavuye he hanze kikinjira buke kwekiradu. Haruma ingaruka mbi cyane cyane nyituma abantu benshi banza consulta. Mugabo consulta neza ufise umugore uri umugore d'abord ufise mabanga uzaza kuba wisuhuzisha une fois par an. Rimwe ku mwaka par exemple France.
parce que bigenda neza na neza kino kumugore cyane cyane umugore afise inzira nini ibimenyesho biragoye. Iyo umuntu yituye kwa muganga hariho uburyo bukwiye bwo gupima infection bakazibona. Yego nye turabibona neza, ni example physique turagira sivyo, si kuvuga yuko ugera ma examen manini urabona sivyo, ibintu bya infection bihangamiye abantu. Urabona nk'uyu mugabo akomeye iki examen ya mbere tukiona ngaho ndana kipe kivamo tufati hariya kuri epididime kari sensible nuvuga yuko les enterobactéries imaze kwinyegeza ngaha atabizi agenda neza umbwiye ko tugende kwivuza avuga yuko gesi ngwaye kandi niwe afise reservoir y'imicrobe igihe zose agira n'umugore wiwe arayijakira igaca hariya igasesekera ku mugore ikuzura akagira rapport insertif wenda yumva atagwaye cyane mugabo umugore aguma yakira biguma byuzura bigasanzara akavuga yuko ni wewe wayizanye mugabo ni mugabo no aguma ayisuka igihe cyose babigira biruzuye bikarenga ingombe akagwara akubwiye ko tugende tuyivuze ukanga umugabo akanga kandi niwe origine yayo nicyo gituma ingaruka mbi 60% iri ku mugabo 40% ku mugore kuko mu gihimba cy'umugore kiri accessible utikiye accessible urangire turazironde utarindira kugira imikoyo n'ibiki parce que urarindira uragira examen physique examen donc physique génital chez l'homme génital chez la femme uzabimenya neza hanyuma ku mugore tugira gute examen simple imbonesha neza urumva umugore araza nk'uyu mugore urabona ko umugore yari propre ameze neza ukagenda urabona ko bari batatu bose bafite imyaka imwe uyu umaze kubona uyu yarakomeye umaze uyu urasanga hari ikintu kibura malformation génitale comment il met uyu afite leurs hormones féminisantes uyu nazo afise utarindira gupima amaraso n'ibiki uyu ameze neza uyu afise ectropion uyu afise infection imaze imyaka ko imaze gufyondeka sinzi kuvuga mu kirundi ubona ngene imeze iyo sivyo ukagenda ukaraba iyo ni prélèvement ubona turapima ingene ko rimeze ubona ngo ingene bihengame iki cyahengame none uyu yose amagute kimaze guhengama gutyo igihe abona amarega ndisohoka yose hariyo bisigaramo biraconstitua ikintu bita imfungurwa y'imikrobe ibimo biseseka birabura cyabidugirayo ashobora kugira mu cyanwa arababara munsi mukondo aba muri PV tuzi mu cyuma turaraba speculum ukaraba ugasanga amaraso yirabura imaze kuba fermenté turagenda turabiraba ngo kikurange turaba iyo nabana ukashika indani urabona ngene imeze harabagenda niyi ngendana iminota bitatu mubabo ukagika urabona ibyo uyu atangura kugira cancer ya col atabizi iyo sanga kuri yose yaboze atagenda kwa muganga bamubage kandi yari gukira hakirika njo gituma kirazira kurindira cancer kandi ndikira turaza hakirikare kwirabisha hanyuma hariyo muti tushirako turagerageza kugabanya kuko izi papira bizininjira mu nyama tugerageza kubigabanya urumva evolution kagenda hari mu biro yashaka kwigwanira bigakira mugo rindi bimeze kubagokyo no sivyo bigagenda ni byinshi biri byinshi yona ngene turaba ibi niyo mbese ama perte akunda kwita ama perte biratandukanye bwoko umaze kuraba gukyo nyene maze iyi ni microbe kanaka kandi ndawize infectiology utarindire kubivoma kubishyira muri etive kandi uburyo bwacu ni buke etude iyi ni ndende kandi irakunda gufata umwanya utagira muri etude hanyuma ukazivura
uyaraye fise agasama kagakwiriramo kagakoroka niko inda yo tikoroke yonyene batiprovotse ngwa yuko c'est une irafise infection nkunda umwana arashaka kwicara mu gitereko gigwaye iyo infection iramujya agafa urabona ibyo n'ibindi byose turabibona tutarindi kugira ama ecographe turinde kugira ibindi birebire biraboneka n'amaso dit l'examen gynécologique effectué bikozwe neza ukabona neza hanyuma ukaza gusaba échographie comme examen complémentaire d'imagerie hapana comme examen spécifique iyi examen complémentaire ega ndabira aka kabyimba nasanze mu gitereko cy'uyu mugore kameze gute kandi wowe uzakarungika maze kumenya nimba ari mu mashira nimba ari amazi nimba ari mu cancer nimba ari mu fibrome ukabimenya hanyuma ukarunga mugabo ugiye utangure kuri ecographe cyo kubona kuri corps lésion ectropion cyo kuraba aspect ya liquide ngeni mo perte ngeni mota couleur yayo yose il orienta un clinicien infectiologue mu diagnostic kwiye donc zana signe ya mbere imaze kumara ameze ngahe amezi 6 cyangwa imyaka 20 n'imyaka 40 iyi examen ya routine iziza gukorwa ku mugore wese rimwe ku mwaka cyangwa kabiri ku mwaka atakime yumva n'abakobwa barimo abakobwa bose umaze gutangura kugira amabanga sivyo uziza kwisuhuzisha impapa rimwe ku mwaka umaze gutangura amabanga nukuvuga gita nicyo kimwe ikimba gitangura gukora uziza kuba kurevisa nicyo gihimba gikora cyane mu buzima mu gufungura urafungura ubugari uramira cyangwa n'ibindi mugabo igihimba cy'umugore amaraso iracyamo umukoyo kubyara gukora n'umugabo kangahe ku mwaka harura irasumba pine igenda kubarabara sivyo umaze kuvuga uri ku mugabo wawe arasubiramo kangahe ku kwezi kandi ari gihe atasubiramo urashafu mais le frottement igenda igaruka sivyo yonyene ishobora kuza umugore kuri infection n'umugabo baguma bahanahana buke biraduka nimba ari mu virus nimba ari mu bacterie nimba ari mu parasite zose turazirondera ma examen simple ya kuzirondera ma virus turazirondera muri examen serologique ma bacterie turarondera mu koyo no mu cyafu tuvomamo turaraba tukaidentifier porte d'entrée itandukanye tuvuye par exemple infection mu mutwe meningite yinjira mu mazuru cyangwa muri otite cyangwa muri angine pharyngite infection mu nda urayifungura mu ndagara mu bifungo kuriye sivyo uraza katundagara tumota tunuka nabi uratuki uruzuza ufungura utakarabye uruzuzamo hari biciye mu tukoko turakurya par exemple malaria ifuko ukurya sivyo bo mu gitsina gore niyo turakunda kuvuga urinaire urogenital niyo iri nyinshi mu buzima kubera bihimba bikora kenshi gusubira ibyo byose ubwo infection yinjiye irinjira no mu mukoyo irashaka kwinjira mu nda igaca mu maraso igaca mu mafigo igaseseka ça qu'on appelle infection urinaire descendante ibindi bidugira muri gitsina gore ugiye gusoba ugiye kuri wese mbi ufise gene mbi iradugira haganya infection génitale bactérienne yose irakira infection génitale urogénitale parasitaire irakira mugabo hariyo infection zidakira par exemple umugabo wa sida uca hehe yishyura nawe ubwira cyane cyane wa sida uragenda kuyijyana ijya hehe cyangwa uragenda n'itanu kuyijyana ijya haganya sida irakira no nawe nyene irakira parce que turametrize kuko imiti charge virale ikahera gusa n'umuntu yakize parce que yo ni iterambere ikomeye rwose urabana n'ivirisi kandi urashobora kuba igihe kirekire gusumba abativuza neza
Ubu hariya bateye intambo mugabo infection ya papillomavirus hari n'ikintu gikomeye kirazana cancer. Ukiri isugi genda wiyicangisha. Imaze kwinjiramo hariya ni kugerageza. Imaze guhuza ibitsina umugabo n'umugore urafise iyo papillomavirus. Hari abafise inguvu y'umubiri barayita ni nangaruka mbizana. Hari abafise umubiri utafise inguvu iramuzana cancer. Nje gituma za kwisuzisha muri kole akaraba ya mbere de cellules dysplasiques. Sizige bavuga mu Kirundi. Ziravugwa haburyo urashobora kuronka imitende utadevelope cancer, urashobora kuyigwanya nk'abandi. Mugo byo cellules dysplasiques zirashobora yevoluer kuri cellules cancéreuses hariya no kata conisation cyangwa gukuramo gitereko. Hariya ni kuvuga umaze guteba. Il faut une consultation, il faut kuja kwa muganga rimwe ku mwaka cyangwa kabiri. Kwirinda ndibishoboka. Kwisuzisha niyo uririnda. Mugabo cyo kurinda imfurugije mu parce qu'il a fait ces facteurs nyinshi, sivyo? Par exemple, turabe manza internat za kaminuza hano hari bandi benshi il est conseillé uzagumfise ahantu umunane wese imwe. Niba uri muhira mutagumfise wese babiri umugore n'umugabo wese imwe. Iyo musangira mwese iyo si wese. Igihe cyose mugenda muravoma. Hanyuma mu buryo bwo gupanga kwikingira igihe uri kumwe n'umugabo wawe iyo frottement nyene harishira icyo kigoba yagisemo yari yoze na alcool no igoba donc microbe iri mu gikoba isigaramo buke bihura n'ibindi bica bizana infection. Iyo gituma na vaccin crée papillomavirus ibindi byose ni kwisuzisha régulièrement. Nuvuga régulièrement kwisuzisha kabiri cyangwa rimwe ku mwaka. Kwirinda kwifatira miti wenyene l'automédication uri kuyiyahura wenyene. Ukwifatira wenyene nk'umuntu uri kura cultive microbe irahindura igikoba ikanga iyo miti. Byo gusuzanga ubunyene imiti za augmenter n'ibiki zimaze kunanirwa kubera baraba ordonnance y'uwundi yagenda no kwigurira atasi afise. Parce que infection génitale yo yene ifite bwoko bwinshi microbe nyinshi. Uzora ba famille yayo bwoko bwayo ukayivura ni muri twize antibiologie na infectiologie. Ukamenya iyi microbe par ordre de priorité ivugwa gutyo. Utarindiye kuzana buraya hano bafise ibintu bikomakomeye. Naho ugira antibiogramme zino muri Afrika turakunda kuziraba nibirakera. Ubundi bushasha bwa. Nicyo gituma turagira approche diagnostique tukakuvura tusanze microbe iriho tugashora antibiotique igezeho igihe cyayo na control après. Biguriye imiti utagize control urafofa haza ubana infection uguma uvuga yuko infection idakira. Kiretse umugero wa sida na papillomavirus ibindi biragiye nibitera bwo parce que igwara ziriho nese kwisi rivuga yuko ingwara zo nyinshi tugwana n'ingwara. Iyi infectiologie tropicale ni thématique nouvelle. Nuvuga ibintu bishasha yatanguye kuva 2000 ans. Urumva bara orienta abantu kuvura infection. Turagendayo turi ba clinicien na ba biologiste. Turiga hamwe. Bariga infectiologie PAES, baba biologiste. Turiga infectiologie tropicale clinique. Bo yatanguye muri 2000 ans. Ni kavile kari muri France lakini si infectiologie ni Grenoble. Urumva hanyuma baragira ma connection ma université afite zitandatu zo muri Afrika za Bangui za Cameroon za Gabon zihuri hariya zose. Mena bushakashatsi tugira muri Afrika. Turaza muri Afrika turafata abantu babita professionnel de sexe turoza sexe yabo aya mazi tureshya mu macupa tugenda kuzipima. Hariyo tusanze ziruzuye mugabo ntituzi hantu ziva. Par exemple gonocoque twagize kuzirondera twabuze hantu ziva mugabo twasanze kuri kole gusa y'umugore ni kuri prostate y'umugabo. Hano ziri hehe mugabo mayesheresha kole makuri bazitizanga mu wese mu mazi machafu me
gonogoke usanga ziri mu gitsina gore none zavuye yayivukanye no iva hehe no urumva rero nuko nyine ubwira bushakashatsi mu kwivura nawe irafise umutwe ukomeye unyoye imiti usanga y'amashira aheze no tu n'es pas guéri ndavuga kwiza il faut yuko ukurikiza kire kugira na contrôle ndabajeje amagara barafashe umwe wese ajeje amagara yiwe upfuye upfa nande wewe sivyo abajeje amagara ivyo urumva ministeri yonyene ndishobora ukamenya wenyene ingene urashaka kwivuza mugabo vuze yuko abajeje amagara bamvure bone wewe ubaho nande si wewe wenyene upfuye wenyene ingaruka mbi wenyene wifata neza kuko wenyene uritungira amagara yiwawe kivuza kujufise cyo kuvuga ko abajeje no kuko nta buryo bafise kuvura abantu bose sino n'amabara tuzoronga n'amatara tuzoronga ufise amagara yiwawe uritegura neza ukibikira wenyene ukivuza wenyene hari urivuza neza byose bagusavye iyi miti ndushobora kuvuga yuko imiti yazimvye no imiti yazimvye ni ivura amagara itazimvye ni pirate hanyuma ukafanya wenyene ukavuga yuko nivuze apana kuvuga yuko leta mvura iyo leta cyo kuvura ndi bose ifise kura amahera ikeneye kubaka ama centrale ikeneye kubaka amabara ibintu byinshi bisumba mu mutwe nawe ucana amagara yiwawe kandi ufise ingufu kura wenyene rondera amahera yivuze neza ubeho. Ndabashimire rero mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure cyane cyane abakurikirana ikiganiro Mvura Muganga. Ndabakengurukire kandi nizera yuko mwahamenyeye ibitari bike kubijanye na infection. Ariko mu nkundire imbere yo kurangiza shimire ku buryo bw'umwihariko muganga Dr. Miburo Antoine we yaduhaye umwanya utari muto ngo adusigurire ibitari bike nkuko mwavyumvise. Turamukengurukiye cyane. Mugire rero aho muba mubahwe naho ubutaha.